mbega mwebwe nta bakinyi ngaha mu migwi yo ngaha muzo kwifashisha na cyane cyane ko tutura hari imigwi nka nk'urunani imigwi nka zaremesha zigenje neza muri zi playoff nta bakinyi muzo kwifashisha muri iyo migwi baba bakomeye muzogera mutwaye n'uruhe rukino utazopfa wibagiye muri zijya nkino za playoff. Hello ladies and gentlemen, murakomeye muraho mumeze neza. Twebwe ku ruhande rwacu turashima, turabahaye ikaze kuri Kazoza Design TV mu kiganiro Sport Show. Nkuko mubibona uno munsi twavuye muri studio za Kazoza Design TV, turi kuri terrain, twahumvise amakuru meza ashobora kubanezera. Kubataragira subscribe bashobore kugira subscribe ngaho, abandi bagire like n'abandi bagire commentaire ku vyifuzo vyabo, ku bibazo vyabo, zose turiko turazibona, inyishu turashobora kuzishura. Kuri micro rero nkuko mubibona muri kumwe na Florent Guibert, ndi kumwe na mugenzanje ngaha, nagira ndamuhe akanya nawe nyene ashobore kubidondora. Muri kumwe rero na Kiki Makwinto, tubaharamutsa cyane kandi tunabakira. Nkuko mubibona rero twagiye kuri terrain, twagiye aho umugwi Dynamo ugirira imyimenyerezo ya misi yose, aho uri mu myiteguro idasanzwe kubera ko wimirije guserukira igihugu. Nkuko mubibona turi kumwe na coach wayo umumenyereza, niwe twagiye kuraba kugira ngo ashobore kutubwira mbega imyiteguro yabo igeze hehe, irikigenda gute n'ibindi tuza kumubaza. Nagira ndamuha akaryo rero nawe nyene ashobore kwidondora. Ego ndabaramukije, je nitwa Ndayirageje Olivier, abandi mu coach wa Dynamo muri saison ni na saison iheze, nimaze imyaka 2 mugabo naho nyene naraho kini imyaka myinshi muri equipe nyene, rero ndabaramukije. Ego murakoze, turabashimira natwe kubona mwaduhaye kano kanya mugashobora kutuhakanya ko kuganira namwebwe. Ego nashaka kwanza icambere na mbere ndabakeze kuri playoff muheruka gutwara, turabakejeje cyane kubera yuko si ibintu bidasanzwe, ngira ibintu bamwaragwaniye igihe kitari gitoyi. Nagira ndababaze mbega ijya playoff igira kangahe muheruka gutwara? Mbo nijya playoff nibaza ko ari ni ya mbere dutwaye, nibutse ni ya mbere dutwaye, hama twarigwanira mugabo ugasanga tuvamo mu tour preliminaire, mugabo iyi ni playoff ya mbere dutwaye nimba ntibagiye. Kocha Olivier, watubwiye uti ndumumenyereza wa Dynamo ariko narawukiniye imyaka itari mike, mbega uwo kwibutsa aba ariko barakurikirana kino kiganiro, mbega watanguye gukina basketball ryari na cyane cyane watanguriye hehe, Dynamo yakiye mu ryari bakamenya ingene Kocha Olivier yarovura muri basketball? Ego uko bivuze Dynamo natanguye kwikina nkiri umwana muto, nkiri mu 7e 6e nkuma imikime n'amajana 989, niho aho nari mu mwaka w'10, aho niho natangura kuja muri deuxième division ya equipe ya Dynamo. Hama imyaka yose rero nta yindi equipe nagiyemo, nagumye nkinira muri equipe ya Dynamo ushika maze carrière yanje muri 2006. Aho niho naheje nkavamwo nkabisira abandi bari batanguye kuza nabo baratera imbere muri basket cyane cyane muri Dynamo. Urumwe waranze basketball hano mu Burundi na cyane cyane muri umugwi wa Dynamo ndetse no mu mugwi seka gihugu w'intama mu rugamba novuga wa basketball, mbega nkawe nka Olivier muri Dynamo nibihe waciye muri Dynamo wumva ati ntazopfa nibagiye kabisa? Ego ibihe vya mbere byo ni nkitangura kuza nga muri ninga nkiza muri nkitangura kuza kuko natanguye cyane nk'ubu abakinyi batwakuranye, je natanguye nkina football hama cage kunkura muri football ni muhisi yari mu entraîneur wa Dynamo yitwa Mastiro. Niwe nabikesha gose kuko niwe yaciye amfata turagumana, nivyo nibuka cyane hama maze kuja muri deuxième division. Ico nibuka entraînement nazigira muri equipe ya A, sinagira muri B, nagira entraînement nazigira muri A, mugabo deuxième division niho najamwe
niho nakina champion mugabo nkagira entraînement n'abakinyi bakina muri première division ya Dynamo nivyo nabonye ko vyantume ntera imbere mu basket yanje iteye imbere ikindi naco ni umupira twakinye turi Centrafrique équipe nationale dukina contre Zaire Kere Congo République démocratique du Congo iyo equipe yari mu zambere mugabo uramnunga yari mu zambere muri iyo championnat mugabo turayitsinda nivyo byaraduhaye motivation barabona ko natwe tufise equipe ikomeye gutsinda nka equipe muri iyo tuna iyo Zaire ya kera yabaye ya kabiri mugabo twebwe twara parvenir kuyitsinda n'abandi ma equipe atayitsinda ibindi rero byagiye birashika duhura n'abamambre badufasha nyene cyane muri basket yacu itera imbere twarabonye mu mugwi wa Dynamo ari wewe Olivier ndetse n'uwo muvukana Claude bataza kidudume muza mu mugwi wa Dynamo kandi mukora n'amateka mbega uko mwagiye muri Dynamo mugakora amateka muvukana vyo bavyavuye kuki muvye wanyu barakiye basket nawe neza canke ko twabura mufise matara abantu bababona babura mufise matara akomeye cyane gose ego mbo ivyo nivyo umva n'umutama yari mu membre wa Dynamo akomeye ari muri staff ya Dynamo y'abamembre nawe nyene yaratumotiva akatubwira ati tuje kuko bobu unye kubera twekera urumva twagira ivyo vya double vacation twiga mu gatondo après midi tukaruhuka twasubira kwiga mugabo wewe yaratubwira ati tuvuye ku ishuri twavaye nko masaa 6 bati muruhuke ama umva yaduha programme ingene kuza kuja muri entraînement umva twafata nk'umwanya wo kwiga ku mugoroba nka saa 9 kubera entraînement yo ku mugoroba twiga saa 9 gushika saa 10 amasabi yarakwiye saa 11 ama tukaca tuza sufera no kuruhuka ama tugarutse muhira tukasubira tukarovoya iyo ntuze yari ivyo ni mutama yaradufasha gose yaratwereka ingene tureviza kandi tukaza no gukina nico gituma ubona ko n'amashuri twarayiga twaramenya kandi muga tukaza no gukina n'ivyo motivation mutama yarimwo n'abamambre rero ba Dynamo barimo kugira batumotive kugira tube turatera imbere mbega uwo wibuka muri ivyo biho vya Dynamo wikina nk'abakinyi uretse wewe nk'abakinyi nka babiri cyaye batatu bavuga uti aba bakinyi kabisa abakinyi beza muri Dynamo nemera twakinana ego hariyo wa mbere yari ari mu Rwanda ni coach wa equipe AP y'abakobwa yitwa Charles bazumutima uyo barabona ko mupira wuzi gose awuzi kandi nuhaye mupira nta warabona ko naho vyamugora mugabo nka 90% carinjira amapaniyo yarinza mu mid distance kandi warabona ko abimenye umuri kumwe warabona ko abishoboye ubundi nawe novuga ni nkande navuga ni mu masahani nitwa masahani ari ngamwijenda nziga masaba nitwa masahani ari ngamwijenda nawe nyene yari umweri yakomeye nawe nyene ami distance iki warabona ko muhaye umupira aca yinjiza nabo nibuka boba kabisa barakunyuze ego kocha dusubira inyuma gatoyi tugaruka Olivier arakiniye Dynamo imyaka itari mike batubwiye ati muri 2006 niho nabonye yuko noshobora guhagarika ivyo kina basketball mbega vyakujemo gute kuvuga ati ko tuzi ko ari abakinyi bashobora guheba ivyo gukina umupira hama bakaja mu bindi we vyakujemo gute kwiyumvira kuca ucika umumenyereza ego urumva narakinye ndaraba umva ikintu catumye cyane ni umva turiko turakina ndiko ndaheba imyaka umwaka ibiri umwana twakinira ajya kuri Toyota narabona ingene tugiye nko muri mita narabona ingene abana canke nagiye kuraba izindi match ukabona abana bafashe umupira bariko barafasha umupira basavye umupira bagiye gukina ukabona ingene bazi kudunda aba bana uwo bankadra akabereka ingene badunda le fondamento ingene bazigira aba anye buvamo basket kuko umva je career yanje yari iheze rero nabandi bagaruka abagaruka bansubirira bava muri abo bana ko ejo naba twebwe natwe twatanguye gutyo nyene rero ifoko turondera nk'ivyo bya mastiro yafashe n'umwana kanyankadra kubereka ije ntobigira abajya abana uwo mutima niwo waje nanje ndavuga nti nanje ntegeza kubigira kubifasha nanje hamikini naco no muri mu ntuze nize
nize hariya muri education de nafise licence muri EPS nabyo nyene byaramfashije kugira iyo ntuze ya ndabigere kuko ivyo twiga yari byo kwa ingene tushobora kwa nkadira abana ingene tushobora kwigisha abana vy'imipira rero umwe wese nuko batwigisha aba professeur batwigisha muri université uvuga ati wewe tora ntuze domaine yawe wiyumvamwo ushobora kwaporta ikintu kuri iyo ntuze nibaza n'ivyo vyatumye nja muri yo coaching abanda nza muri entraînement n'abandi. Coach Olivier uratubariye yuko umaze saison zibiri ukoca umugwi wa Dynamo wayikiniye Dynamo naho imyaka ingana gute hanyuma Dynamo nigiki kuri Olivier? Ego Dynamo nayikiniye imyaka 16 imyaka 16 hama Dynamo urumva ni umuryango umva kuva mu mutamarimwo muri ntuzeya natwebwe abidushiramwo urumva yaciba umuryango urumva kenshi mba ningaha kuva iyo myaka 2 mba ningaha ku mugoroba nkazataha bukeko nyene ama weekend tukaja ku mamaci urumva niyo pasta yanje ngaha muhira no ngaha muri Dynamo nta handi. Watubwiye ati maze guheba ivyo gukina umupira w'amaguru n'amaboko nako murambabarira waravuze uti reka ndabe abana bakiri bato nkuko naje bambonye nkiri muto mbega ko waci ufata kuba umumenyereza vyagenze gute ucu ushaka gutangurira mu mugwi wa Dynamo ko tubona hari bamwe babijamwe bagatangura mu yindi migwi we twabonye utangura muri Dynamo niba ntiheza oya nambo nkiheza yeza muri ntuze karriere natanguye mu bakobwa nibuka natanguye ari equipe y'abakobwa ya SMO yari iriho niyo natanguye yitwa Zastava yari muzinga y'abakobwa natanguriye ama kubera bo bagira inane bagaca bava muri ntuze yo formation kacihera ama nshanja muri ntuze njana muri gazere hama njanja no rero muri naraciye no muri Berko gatowe hama rero après numva aho rero après mvuye muri ntuze muri Berko niho ntuze ya Dynamo avya bitangiye kugira gusa n'ibicumbagira gatowe niba nta resultat baronka mugabo rero je cyo naciye mvuga nti jewe ngira fate B ya Dynamo kubera twaciye tuzana B ya Dynamo rero niyo je naciye mfata cyane hariyo n'aba baja mubona n'aba Bertrand bantunze ba muco ni benshi abandi baramaze kuja mu bundi buzi nabo naciye mfata kandi rero duhejeje iyo saison dukinye muri deuxième division nta match nimwe twatsinzwe rero niho rero komite yantunze ya Dynamo yari iri ico gihe yacivuga ati kubera iki aba ko batsinda muri deuxième division mu match yose kubera iki tubaduza nibuka ko haciye abaye ikintu kantu gatoye nabo muri première division bavuga ati kubera twe muratubujije gukina natwe twarene oya reka twoborganiza rero tuvuga ati reka tworganize match entre abo muri A n'aba B bacu equipe yanje na equipe ya A yari ikiriho cyo gihe barakina mugabo ntibatsinzwe byinshi mugabo baravuga ati aba urabona ko bafite talent kandi barakara abana kandi ko dushaka zoza aba anye paraporo ya mwebwe abaanyi barashobora kubaramplasa varablement naho two botsindwa saison ya mbere mugabo batangiye kumenya niho rero bace baduza muri première division niho rero naca ntangura kujana n'aba Jean n'aba Bonfils n'aba Regis n'aba Bertrand benshi bari hanze n'aba Fiston bamwe bari hanze abandi bari ngaha mu bundi buzi Olivier umumenyereza uramenyereje mugwa Dynamo nyene barakubonye turabona Dynamo ikiri kwirondeza mu ntango za Viva Basketball League ariko ntivyakunda neza kuko mu matunwa menshi yabaye umwaka uheze twabonye mutwara tuna imwe ya Nanimkari mu nyuma mugaruka muri no mwaka uheze umwaka turimo tubona itwaye playoffs mbega muri ico gihe nihe kabijya mwashizemo kugira ngo tubone Dynamo idwa ku rwego rukomeye nka rujya nkuko bivuze twaratanguye champion twarajya turana Nanimkari
nkaho nyene warabona ko twari dufise abakinyi bakomeye hamagira ahantu abo bakinyi bamwe baragenda hama haragiye n'ahantu nawe byaratugoye muri championnat byaratugoye gose ukabona ko n'ama match dukina haramwe dutsindwa twaratswe no kuja muri ijya nimba ari deuxième division nimba ingere bayita bya warabonye ko byatugora gose ukabona ama match ntituyatsinda kubera hari yabuze ko wezi muri groupe kubera haguma haza bamwe abashasha basanga ntibamenyerana cohesion ntirimwo ukabona ni ingorane mugabo tugiye duheze twagiye gukina match ya nyuma na Kerne niyo duitsinze niyo yatumye tuguma muri VBR ama rero ikindi cyagiye kudufasha cyane kuko twaricaye turabona aho ikipe igwaye cyane tuti rero nimba dushaka kurenforcer aya masecteur niyo atugoye kuko twarabona ko au niveau des rebonds twazifata neza au niveau na côté meneur naho nyine twarabona ko duhoba mugabo rero tuvuga ati reka nimba tuzana abakinyi tushaka kurocruiter kuri aya masecteur cyo gituma rero babonye ko ari ibintu byace bihinduka hama n'abakinyi tugumana babandi nyene urabona ko ico biradufasha kuko tuja muri playoff tuja muri VBR kuko tugiye muri VBR warabonye ko Fazare twatsinzwe match imwe mwenga y'urunani match zibiri urunani na Remesha mugabo ruturu tumaze kuyistabilize tubona equipe ikomeye nabo secteur zibiri turazibura turabona ko arizo zitugoye turashiramo turabona ko muze phase retour nta kipe nimwe yadutsinze phase retour turetsinda tuba bakabiri ko runani go bari gwamaze ko wa mbere amatuvuga ati rero reka twitegurire playoff kuko ubu ntuze ya federation yari yavuze ko yitwara playoff ayizo serukira Burundi reka rero dushiremo inguvu ngahanye kuko nivyo twari twashize mu mutwe ko tereza guserukira Burundi turende rero ubwo izo nguvu rero niho twaciye turondera abandi babiri badufasha rimwe mwabone rero twaciye dutwara playoff bitatugoye twarabonyemo muzana abakinyi turabona hari imigwi yagiye irikomeza nk'urunani za Remesha za Tigers ariko mwebwe Dynamo tubona muza y'abakinyi tutamenyereye abo mu karere bo muri Congo canke mu Rwanda tubona mugiye gusumira muri Amerika mugiye muri Nigeria mbega ico cyumviro cyaje gute aho bakinyi babonye nabandi na cyane cyane kumwe bari mu babamenyereza ego urumva kubamenya nk'aba abo babiri bajya Peri na ntuze nundi yitwa Ozibe ujyanye bajya barakine mu Rwanda ari equipe bakinye mu Rwanda yitwa Titans yo mu Rwanda ajya umuntu yababonye abatubwira ati barakomeye nabo nyene turababa ama video ugataba barashobora kuza ujya otobo nawe hari umuntu yamubonye aramutubwira ati umwe ajya n'umwana muto mu 19 ati yarafise kazoza kandi arakomeye babona nivyo yagize na prix bamuhaye barabonye ko yabikoze neza ngaha rero nivyo twabonye yo ama secteur ayonye niyo yaratugowe kandi turayaforsa urabona ko ari yatumye i playoff tuyitsinda ego coach ratubwiye two turavuga abo bakinyi bo hanze nkuko Kiki yabikubajije mbega coach n'abakinyi mwazanye kugira muzobifashishe kuri bare mugiye kujamo mbega iheze twizere yuko abo bakinyi muzobagumana mutabagumanye naho ubona atari ikintu kizobava gihinduka umugwi wa Dynamo ego kubo umva n'abantu baje kudufasha bamwe barasubiye inyuma nk'ujya Peri yarasubiye inyuma so umuntu uvuga ngo azogaruka kuko erega bajya bo hanze bakoreshwa uvugana n'umuwaja nawe agusaba amahera kandi nawe aronse equipe ntiyumvira ngo warakiniye Dynamo mutegeza kwigarukamo ni disponibilité yiwe na equipe mukeneye na reprise offre ama kugaruka sinzi birashoboka ko ashobora kugaruka mugabo biva rero n'umuwaja wiwe ingene ariko aragira ntuze yiwe hama nkuko bagiye rubona twebwe natwe tuca turaba abandi turondere kuko nimwe nabivuga hakiri kare maze gutwara coupe nivyo mugabo kuyigumana ni gute
uvuga ngo bariya saison iheze nzokwama n'abatsinda oya nawe nyene bateza kwikomeza nawe ukaguma wikomeza kugira iyo coupe uyigumane natwe rero nimba zoraba ni bari ni yahera cyo twicara turaba dufise bande abakinyi dufise ni bande bazotera twara championnat tusuye tugumane iyo playoff iyo coupe ya playoff nivyo nibaza ko umuntu azoca akorera ko ibare iheze cyo twiyunge tuyindi championnat gutyo kugira equipe igume iri en forme itwara ibikombe kuri aba bakinyi nyene uri kuravuga twarabonye muri izi playoff yuko abakinyi bagize uruhara runini mu kugira babahe ico gikombe abo ba Dikongo bavuze ba Otobo wa William Perry bose twarabona yuko hari kinini bafashije kugira ngo iyi playoff muyitware uno munsi watubwiye uti abo bakinyi harabasubiye mu yandi maklube ariko twarabonye bavuga yuko nkuko muri FIBA bavyemeye yuko bushobora kongereza abakinyi biyavuga yuko Otobo na Dikongo bashobora kugaruka muri Dynamo muri izi nkino za Rotoball mbega yoba ari vyo canke yari urukurukuru Otobo na Dikongo bari ngaha tubagira iminyenyezo bari ngaha hari nabandi bazoza urumva bare hariyo ntunze batubwiye kota ni akinyi bane urumva natwe rero nitwe tuzoraba abo bane tuzojana i Dar es Salaam kuba nabantunze bane turabe rero ko nabo nyene bazogumamo kugira iyi faze yo muri Tanzania tuyirengana mbega ko tuzi yuko nkuko mwifashije nyene muri playoffs abo bakinyi bava hanze kandi turazi yuko n'imigwi yo ngaha twarabonye New Star gihe yasohoka yarifashije abakinyi harabo mu runani arabahehe turabona unani rusohotse mu mwaka uheze urifashisha abakinyi turabona rishara mwifashisha turabona bayo bagasongo hariya muri Jimkana mbega mwebwe nta bakinyi ngaha mu migwi yo ngaha muzo kwifashisha na cyane cyane ko tutura hari imigwi nka nk'urunani imigwi nka zaremesha zigenje neza muri zi playoff nta bakinyi muzo kwifashisha muri iyo migwi baba bakomeye muzogera mutwaye bariho uko bivuze hariho mu ma equipe yose nk'ubu twebwe dufise hariho Sumizi turagira amantrement nga hariho na ntuze na Pole ni muri Jimukana remesha na ntuze na Sumizi nibo turiko turakorana tukarindira rero na umva ba Guibert na Landry bari Kongo umva uko nariko ndakurikira makuru nabonye bagize muri finale equipe yao kandi nayo ya equipe nabo Coupe du Congo iba ya mbere ni iserukira igihugu umva nabo nta ufise umva ni batsinda equipe iyo equipe ni yatsinda zo batwara muri yo ntuze urumva ukuraba neza sinzi tuzoraba ko ushobora ko cyo nakubwira ni by'abakinyi umukinyi agenda aho biri ko we ngaha nimba bamuha $500 ikongo bakamuha 3-3000 urumva umukinyi ni washwazise urumva mukurindire bya Guibert na Landry bambe ijya ntuze yabihere bipronos sino abo dufise ubuhinga ngaha ni Tumizi na Pole nibo turiko turakorana mu entraînement y'ubu munsi kuvyerekeye amaliste atangwa muri FIBA ku bakinyi muzo kwifashisha hari bivugwa yuko abo bakinyi uvuze Landry na Guibert mwamurasize kuri liste vyoba ari vyo canke yoba ari ukurukuru mbo je umva liste normal liste bayitanga 2 jours avant la compétition ivyo navyo ni comité exécutif bigira turaganira mugabo sindabizi ko barayirungika mugabo ntuze liste yose y'abakinyi bazogenda bazoja kuri liste ni 10 jours avant la compétition barayegeje nyuma umva ni tura statut abazogira ego coach Olivier ndumva haracariho ikibazo ku bakinyi basanzwe bakinira hano mu gihugu cacu mu mugwi wanyu nkuko wumva pour le moment mufise Pole mufise Sumizi umva hariho Landry hariho Guibert nabone mukeneye ariko batari prononsa none ga coach umugwanyu wa Dynamo muriko mwitegura gute hari pepiniere mufise kugira ico kibazo nimwasubira kuja muri bare kwigenza neza ntigizoswe kugaruka mufisi yahe migambi ego nkuko bivuze turafite equipe B yacu
mugabo twebwe ingorane dufise ni federation urabona niyo umva ufise deuxième division niyo ifise prerogative yo organiser amatournoi ya cyangwa championnat deuxième division oro bunye urabona championnat yabaye dernièrement yabaye marathon urabona habaye yantunze ama academy n'amabe na mwendo 18 ni vyiza mugabo ni ibintu byategerezwa kuba biri regiriye rero iyo kazoza nabo bana ntunze ubonye wewe nyene udashobora gukurokita mu bawe mu bakinyi baba barundi abari ingorane mugabo twe turagerageza mu bacu muri deuxième division equipe yacu tukabaduza karaba nk'umwe canke babiri bagize bafise niveau yo kuja muri première division ukaba intéressé ukabashiramo n'ama match ukaba kugira nabo nyene batere Dynamo kazozira ifise babe muri B n'abandi bashaka kujamwo ukabaraba ukaraba ko mugumana muri entraînement bayikunda tukabandanya. Twabonye haherutse gusohoka urutonde nuvuga yuko amapur nyene bizogenda muhura twarabonye imigwi igera kuri 3 muzohura umugwi wa Pazo Basketball Club wo muri Tanzania, umugwi wa KPA wo muri Kenya n'umugwi wa Sebeto City wo muri Ethiopia. Kubgawe iyo migwi umaze kuyibona nirihe shusho wihaye ku mugwi wa Dynamo kuri izi nkino za Rotoball zigiye gukina? Ego mwambo nk'ama ekipa ayo makipe yo muri Tanzania abiri niyo ntazi mugabo nk'iyo muri Kenya yo ndamaze kwibona n'abantu bari bakina physique bakina physique kandi oro defensive barakomeye ugomvye bimwe byo kuza muri urinjira muri zone ntibakwemerera bazoraba ingene tugira ama system kugurura zone yabo kugira basohoke ugumye ukinira muri zone ntushobora kubatsinda kindi naco nayo no muri Tanzania tugezagerageza turabe ntuze dusabe turabe ko ari utu video twabo ko turahari baravuza champion hari turabe nabo ingene nakina kuko nabo nyene tuzogenda tumaze kubiga turavye abahanye bakinuku bagina defense yi attack yi navyo ne tuzoraba ingene twiga ingene bakina hama tugendeyo tuzi abo tuzokina na chance dufise naho tuzoba gushira mu inguvu kugira match tuyatsinde. Kuri iyo migwi nyene ndakubwiye warayibonye muri group D murimwo mbega ko twabonye haba New Star haba urunani inkino za Rotoball bagenda muri Tanzania zaba nk'izaboroheye mbe urabona Dynamo nayo ne bishobora kuborohera tukabona igiye muri Elite 16 nayo ne haya muri Afrika y'Epfo gukinirayo? Sikuvuga ngo ziroroshe kuko byoroshe umaze kuyitsinda utayitsinda nibira byoroshe kandi ikindi naco bijya byabaye ijya mwaka nabo nyene barabonye amakosa bavuga ati natwe reka twikosore tuzana nk'ubunye numva nimba atari ibihuha numva ko na Landry azogenda gukinira ikipe imwe muri Tanzania nk'ubu barahinduye isura urumva barazanye abandi urumva ni ibintu biguma bihinduka kuko abakinyera Nepoise saison iheze sibo bariko barakina usanga mu Kenya bafise ubu nabo bazanye uwundi urumva maze kumutsinda nivuga ko bamutsinze muga mutarakina bavuga ko bigoye tegeza kumwitegurira kuko nabo nyene bashaka victoire bashaka kuja muri bar maze gutsinda ni utanga uruvuga ati nari nagizije nakoresheje ibinye defense yanje yakoze uku nico gituma namutsinze sino tumaze kuko naho mubona muri video uri kurabona ingene akina mu kibuga naho nibindi birahinduka gasanga aragutsinze atari kugutsinda kubera kumunegrije ubanga muzi ngaha anye mugashitse mu kibuga bikaba ibindi nibaze ko tugiye gukina nabo barakomeye kandi ivyo bakinye ntuvuge ngo barabatsinze facilement ngo natwe tutegeza kugenda no sibi biharuro barahindure natwe turiko tutegura nkuko batatuzi nabo baritegura natwe twitegure tuzoba ko natwe duhigana. Mbega watubariye yuko mwari mwifuza kwifashisha Guibert na Landry mu gihe bitokunda bakabandanya bakinira iyo migwi bariko barakinira muba mufise plan B y'abandi mushobora kwifashisha canke abo basubirira? Ego mu Barundi umva na Barundi twamaze kuzana Pole na Somizi
tuba turaraba rero no kuri kote ya meneur umuntu ashobora kumusubira mugabo ibintu tuzokwiga na staff yacu na comité executif turabe kuko ahantu tugwaye cyane ni kuri kote meneur naho nyene rero ifo ko tuzana umuntu akomeye nahajya na interieur tukaranga umuntu afata cyane utobo nibaze ko naho nyene comité executif tuzovyiga turabe inyishu kugira avant ko tuja kwera 10 jours avant la compétition haragera mugabo umuntu akavyiga hakiri kare kugira tubaze dukorane bamenye ama systeme yacu ya defense na attaque hamabanye bamenyeranye n'abacu n'abakinyi basanze nga kugira tuje hariya tuvuga rumwe mu defense no muri attaque amadufashanya kugira tuve dutsinde hariya muri Tanzania. Ego coach uravuze ko mugwaye kote meneur mbega coach hariyo abakinyi babiri ntayuse kubona sinzi ko babihebye sinzi ko bakukurutse mugabo biravye imyaka ntiyari nyinshi cyane ni Shebe na Jean mbega abo bakinyi bobo ivyabo ni gute kote meneur ko numva mugwaye mbe nta kuntu nimba batarakukuruka mubasubiza mu kibuga mukabategura mukaraba yuko hari ico bafasha. Oya abashebe yarakukurutse Jean nawe en fait kibazo yaronse ni nakazi numva Jean kuva yaronse akazi muri brasserie Brarudi rero bamurungika gukorera mu ntara byatangwe umva uwo bamaze kurungika uri mushasha barungika ruguru amatoye tugira entraînement ku mugoroba misi yose nawe ari ku kazi ntiyashobora kuva ruguru ngo aje kugira entraînement ngaha kare twaremera akaza kugira entraînement vendredi amagaca kina match mugabo turabona ati niyo voyage nabo bakinyi bari ngaha kubera iki tu privilege Jean abandi bari ngaha bagize indwi yose kandi navyo tubavuga ati namwebwe ifo ko mwerekana kuko nimba Jean ava hariya akabatsinda akabarusha namwe mwerekane ko mushobora gukina mugabo parapre turavuga ati nawe turiko turamuruhisha turagira umva nivyo by'akazi cyambere mu buzima twese dukina basket kwero turonka ubuzima maze kuronka akazi biba byoroshe kandi n'amakondisiyo y'akazi hariya umukoresha nashobora kumupermita ko azaraza ngaha hari n'igihe tutamubona kubera hariya yarafise akazi ama weekend ugasanga match imwe ntakinye na entraînement ntajemwe ugasanga natwe turonka ati reka turondera abandi bagusubira sino yarafise yego yaragikina mugabo urumva ubuzima nubwo bwaciye bugira komisara aravuye mu ntuze mu competition. Coach rero buragiye mu nkino za rotoball hama hariho izindi za elite 16 mu nyuma mu karongo uburenganzira bwo gukina ball twarabonye imigwi ibiri yo ngaha mu Burundi imaze kugenda hariho New Star hariho n'urunani New Star twarabonye ngene vyagenze habuze gato murazi vyaciyemwo ico gihe twari mu gihe ca Covid urunani ejo bundi twarabonye ngene vyagenze mbega Dynamo ko tubona yuko twese imigwi y'abarundi tugarukira ahantu twabona umenga twashobora gushika muri bar nk'iyindi migwi tukaja gukina mu Rwanda mbega nka wewe nk'umukoca Dynamo niki cizere mwoduha muri izi nkino zo kurondeka cyo kuja muri bar. Ego mba ikizere ubanza kukibona ku kibuga ubonye abakinyi abufise nk'ubu nitwaronka benshi baracari bake na bazoza mu ndwiza nibaze ko tumaze kubona abakinyi abo dufise ama position yose muze dufise ku ma poste yose umuntu acavuga ati je ndafise icizere caba abakinyi mfise biravye n'ingene na physique yabo na forme yabo covuga ati abanye rero twe icizere tubaha nuko tugiye gukina muri Tanzania turirengane kwanza turirengane hama vya elite 16 na nyine tuje tuyiga ko ivya Tanzania biheze maze kuintuze ntuca wiyumvira elite 16 utaraheze ivi vya mbere n'ubundi wanza kwiyumvira ibinye tukabanza tugaheza hama elite 16 igeze naho nyene tukaca turaba amapure turimo n'ama equipe tuza turi kumwe na effective tubazo dufise hama naho nyene tukaca tutangura natwe twimva kuko ico twiyumvira ico dushaka natwe nukuja imbere gushika muri finale ikigali ivyo twifuza gose
nico twifuza n'abakinyi bose nivyo bifuza kugira dushike i Kigali rero ni etape par etape dutangure ibi byo ngaha muri Tanzania tubanze tubiheze hama tuje no muri elite 16 nabo nyene tupigane turabe ko naho nyene twoje imbere tuje no muri i Kigali rero tubazo tubitwa dive dutoye turajeje Kocha Olivier dusa n'abarangije je nganda kubaza utubazo tubiri diver Kocha inyuma yo kuburi kuri entraîner nyuma yo kuburi ku kibuga Kocha Olivier akunda iki kuna kambere cya kabiri Kocha Olivier uri umukinyi uri umucoach yakuriye mu mugwi wa Dynamo urumva uri nk'umwana wo muri Dynamo mbega nuwahe mugwi wundi ubona ngaha mu Burundi ukunda mu gihe ubona nk'uwo mugwi ugupropose ati ingo tugwa amahera udufashe gukoca uvuga ati unogenda niruka mbo oya anye ku kibazo ca kabiri mbo simuvuga ngo ari equipe iyindi novuga no prefera zose ndazikunda zose zose nta kuvuga ngo iyi mbo naho ndiko ndaba match izindi match ziriho ziraba bo je kwanza simuvuga ngo nkundi ndaba ivyo bariko barakina le système d'attaque le système de défense simba page ugize action nziza uvuga ati okay mwa vya ma equipe no zose ndazikunda hama ico kibazo ca mbere naco kenshi mvuya kenshi nca ntaha ari usanga tukumwe n'abagenzi tugasangira kubera tuva ngasanga saa 2 ugasanga amasaha urazi mwijoro yanyaruka ugasanga saa 4 irageze hamwe usangira n'imwe cyangwe hari aho ubona n'ama match tukagenda kuraba Champions League kuri televiziyo umwanya ukabura agenda uwo mwanya mbafise hama umunsi tutagira entraînement uraza umuntu agakina cyangwa akagira agacross gatoya kugira ugume nawe nyene uri en forme ubumiri wawe umere neza So nkuko mubibona rero inyuma y'imyimenyerezo y'umugwi wa Dynamo twashoboye kuronka na kapitene ego wa equipe ya Dynamo turabahaye ikaze mu kiganiro Sport Show ariko baradukurikirana kabidondora je nitwa Neza Alvin abandi kapitene wa equipe Dynamo ego ndabashimiye cyane kubona mwanyakiri mwampaye mukantera rino teka kuza tuteramane ego karibu cyane gose hanyuma tubakeze tutangure kwanza kubakeza namwebwe kubona mutekana gutahukana igikombe ca playoff twashaka kubabaza muri basket wiyumvise gute igihe watwara kijya gikombe bo namateka sinova ngene umuntu yiyumvise ibintu biba biryoshe cyane kubona utwaye ihiganwa rya mbere uba wakiniye cyane na cyane ukaritsinda wakinye playoff ni abari tournoi itaba yoroshe playoff mugikinira ama match menshi abari ibintu biryoshe cyane bihimbaye ku mukinyi abona ko umwaka wose agize icyo ashika ko ca resultat ego mu nkino za playoff umugwi wa Dynamo twarabonye yuko wikomeje mu kuzana abakinyi nka Dikong Otobo na ba William Perry ko twabonye ari abakinyi b'ubuhinga bwinshi gukinana nabo hari ico vyakunguye vyo bari nkibiki narahigiye byinshi se kuvuga ko umuntu atabazi gukina mugabo urashobora kubona ibyo abandi bakina bundi buhinga bafise narahigiye byinshi kubona ko kwihuta atari ko gutsinda kubona ko kugenda buhoro kama ukina wiyumva ukagira ico bita self confidence ukabona ko ubishobora ni mu ncamake nivyo naronse kuri bo umaze kubona itsinda murimwo n'imigwi muzohura ukaraba n'umugwi wa Dynamo abakinyi ufise urifitiye icizere cuko muzobandanya muri elite 16 bon icizere kiriho
hama kugira ico cizere kigumeho wumve ko umeze neza ni imyimenyerezo turagira yaba ku murango yaba mw'ijoro kugira dushobore kwameliora aho twari tugejeje gushika muri playoff icizere turagifise ndavye n'abakinyi turi kumwe n'abandi bazohava baza kuza kudufasha icizere ndaziko kiriho. Nk'umukinyi wa Dynamo nakaye kajambo wobwira abakunzi ba Dynamo ndetse n'abarundi muri rusangi basanzwe bakunda basketball. Ico nabatumirira nuko mpereye ku ba Dynamo bobo n'umugwi wabo bobo sinovuga ko ari devoir bobo nyene muri bo bariyumvamwo umugwi gusa ico nobasaba nuko boza gushigikira umugwi wabo ntibarindire yuko buri barinda kuja muri Tanzania no mu entraînement bagashobora gushika naho rimwe tugire amasaha bagoye nk'ubu twagize ku murango benshi bari ku buzima mugabo nko ku mugoroba bo kwigora gushika biratanga intege hama mvuze ku bandi bafana bo ku yandi ma equipe ubu Dynamo isohotse ego ni Dynamo mugabo izo biserukiye igihugu izo biserukiye basket yo mu Burundi no kuvuga ko bose bafise nk'uruhara ababishoboye bashobora gushaka kibuga boza ntibarabe ngo nabo muri equipe canke iniriya bashoboye kuza gushirikira uko Dynamo ni equipe y'igihugu. Imbere ko turangiza Alvin nashaka ndakubaze n'uruherukino utazopfa wibagiye muri zijya nkino za playoff. Sinovuga urukino rumwe canke zibiri hariho inkino zitatu twakinye oya ntizari zitatu zari zibiri izi dukinye mu nyuma game 5 na game 6 urunani rwaradutsinze turanganya wamengo abakinyi wacu wamengo ni inzuki zibari ati ibintu dushobora kubishika ndishobora kuvyemera mugabo narabonye ico nahakuye n'igituma byavuze ati sinzozibagira ubona ko ari determine kuva ku ntango gushika isifre yanyuma ivuge ubona ko bose bari determine atawundi ya uri kuri bando touche yaba uri mu kibuga bose ubona ko bari kumwe ni nkino zanyeretse ko basket iryoshe iyo mwese muri hamwe basket iroroha kandi iraryoha. Nka kapitene wa Dynamo nagira ndakubwire urabe abakunzi ba sport show hamwe n'abakunzi b'umugwi Dynamo n'abakunzi ba basketball ubemereye iki mu nkino zikurikira na burya ni playoff ya mbere mutwaye ubemereye iki mbega mufise imigambi yo kuzobandanya mutwara playoff? Nibaza ko kuri ico kibazo mbajije na equipe itakinye playoff ni itagitwaye nibaza ko ibandanye yitegura gutwara playoffs nka twebwe ho urumva tuba twarayitwaye tuba tuvuga tudetegerezwa kudefanda iyo titre twatwaye no kuvuga iki n'ubu no kwamizako kuko tukarenzako ko ndabizi ko yandi ma equipe azoza afise inguvu kurusha uko twakinye mu mwaka uheze mugabo nibaza ko ndabijeje ntuguma tudefanda tugwanire intsinzi naho bitazoba byoroshe mugabo ndazi ko tuzoyishikako kandi. Sasa tugushimire Alvin kubona waduhaye kano kanya twongera tunakwifuriza imyimenyerezo myiza kandi n'amahiga muzovyigenzemo neza muri iryo higanwa. Murakoze cyane murakoze no kuza kugendera umugwi Dynamo tukabana namwe n'undi munsi muzo mudukomisha wacu tuzobabwira hama tubakengurukira no kuri ibyo byose mutwifurije kandi turizeye ko muri nyuma yacu. Uri kuraraba basketball mu kici wanyu na basketball y'ubu nirihe tandukaniro ubona? Ubunye harimo rapidité hariho na beaucoup plus abantu uze gukoresha ama système d'attaque menshi na défense nibaze ko birushana na kera mwaragira système mugabo no wese yarimenya ari jeu individuel un contre un mugabo ubunye hariho rapidité hariho n'aba un contre un ayo nyene irakogwa mugabo bari beaucoup plus rapide par rapport yaho twari. Turagushimiye coach Olivier yego turagushimiye ko nawaduhaye akanya twigorera tugashobora kuganira na wewe hanyuma ku bari kunzi ba sport show hamwe no ku bakunzi ba sport muri rusangi ntimwibagire kujya nyene ni subscribe ni like ni commentaire hamwe no gusharinga kino kiganiro mu gisangiza batashoboye kukironka
abantu benshi baguma bibaza ati mbega none ko muguma mu nkino za hano iwacu ntimuzoja bukariya aha ndabizeye kikima kwinta bafitiye amakuru menshi kuri Champions League batwitege gose batwitege hamwe na Ibag cyane okay tubateguriye ibiganiro byiza rero mu minsi iri imbere mu vyitegurire mugire subscribe kugira muzoze muraba ba mbere hanyuma ntimwibagire yuko inyuma ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza cyane yitwa Yves YC the best ego niwe ariko arabitunganya ibi byose hanyuma ngira tuzosubira ciao bye bye